Iyi ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa mbere tariki ya 9 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2026. Ingingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibandaho kuri uyu mugoroba. Ubwa mbere kuva hunzi igihugu wahoze yobora komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu mu Burundi Sixte Vinyini Muraba yabwiye BBC Gahuza Miryango ko yazize gukora neza. Iyo umuntu ariko arakora yibaza ko ariko agerageza gukorera mu muco ukwiye kugira ngo komisiyo itere imbere, yarakwiye gushimirwa hako aca yirukwako. Naho muri RD Congo nyuma y'aho umutwe wa AFC 23 maze hafu kwezi mu mujyi wa Uvira, ubu imirimo imwe n'imwe harimo n'amashuri yongeye gufungurwa. Kuva ku munsi wa mbere amashuri atanguye haraboneka ko haza abanyeshuri bake kandi ko na bamwe mu barimu bataza, ariko muri indwi iheze niho twabonye ko ibikorwa by'amashuri byasubiye gutangura neza, abana barahari, abigisha barahari. Naho mu yandi makuru, mu makuru y'imikino, Manchester City yatsinze Liverpool iguma hafi y'igikombe mu gihe Barcelona nayo yivanye mu kiswe Super League. Ayo nandi menshi ntabacike, Gendi Yves Bucyana. Ayo makuru ahagarariwe na Gerdas Yuhundi Mondo. Chancellor, mbere yuko dutangira amakuru ku buryo burambuye nahe agezweho hirya no hino. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Burundi barasinya amasezerano y'imiliyoni 156 z'amadolari ku myaka 5 yo gushigikira igisata c'amagara y'abantu. Amerika izotanga imiliyoni 129 z'amadolari yo kurwanya sida, malaria no gukomeza uburyo bwo gukurikirana indwara zibiza mu mugambi yise America First. Leta y'u Burundi nayo yiyemeje gushiramwe imiliyoni 26 z'amadolari. Uwo mugambi uzofasha gushigikira abaganga kurondera ibikoresho vya laboratoire, gutunganya amakuru y'abagwayi hamwe no korohereza abanyagihugu kuronka uburyo bwo kwikingira, kwipimisha no kuvugwa. Amakuru ava muri Iran avuga ko muri iyi minsi hafashwe abanyepolitike bakomeye bo mu muhari w'abaharanira impinduka mu gihe ibikorwa byo kuburabuza batavuga rumwe n'ubutegetsi bigenda vyiyongera nk'inyishu ku myiyerekano ikomeye yo kwiyamiriza leta yabaye mu kwezi guheze. Ni inkuru y'umumenyesha makuru Sebastian Asha mwumva mu ijwi rya Gisele Begwa. Abanyamuryango bane b'ihuriro rikuru ry'abashaka impinduka batangajwe ko bafunzwe muri Iran. Umuyobozi w'iri huriro Azam Mansour ari mu bashaka ivugururwa, batatu bafashwe ku cyumweru mu gihe umuvugizi waryo Javad Emam we yafunzwe uyu munsi nk'uko bitangazwa n'amasoko atandukanye. Ubu bukangurambaga bugaragara nko gucecekesha amajwi y'abashaka ivugururwa ni igihombo kuri Perezida Masud kuko insinzi ye y'amatora yagizwemo uruhare runini n'inkunga yabo. Bisa naho byohereza ubutumwa bwerekana ko amajwi asa nayoroheje kandi aciriritse agenda arushaho gucecekeshwa. Iminsi mike gusa nyuma y'uko abayobozi ba Iran n'aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiranye ibiganiro bigamije kugera ku masezerano ku bijyanye na gahunda ya Tehran y'intwaro za kirimbuzi. Ikigo cy'itangazamakuru cya Tasnim gifatwa nk'icya leta ku rugero runaka kivuga ko umunyapolitiki ukomeye w'uruhande rukaze rwa leta Ali Lahjan ateganya kujya muri Omani, igihugu kiri hagati mu buhuza bw'ibi biganiro. Ibiciro by'amasoko y'imitahe yo mu Buyapani vyaduze cyane, birenza amanota 57 ku nshuro ya mbere mu mateka nyuma y'uko umushikiranganje wa mbere atsindiye amatora ku majwi menshi cyane. Ifaranga ry'Ubuyapani yen naryo nyene ryaradugije agaciro ugereranije n'idolari rya Amerika, mu gihe abanyamitahe berekanye ko bavyishimiye. Umugambwe wa Liberal Democratic Party wa Sanae Takaichi waronse ibibanza birenga 2 kuri 3 mu nama nshingamateka, ivyo bikaba ari rya mbere uwo mugambwe bishitseko. Iyo ntsinzi ihatakayica ubushobozi bwo gushira mu ngiro imigambi yiwe, aho afise umugambi wo kongereza amafaranga leta ikoresha mu guteza imbere ubutunzi no kugabanya amatagisi ku banyagihugu. Takaichi uyu munsi yashikirije ijambo ryohewe cyane. Abayapani benshi ubu noneho barabona umuntu bashobora kwibonamo nk'umuyobozi ubagaragaza, umuntu ugaragaza indangagaciro z'Abayapani zo gukora cyane no guhabwa agaciro hashingiwe ku bushobozi bw'imirimo wakoze. Mu by'ukuri ibi birimo guhindura cyane uko tubona demokarasi
muri iki gihugu. We see democracy in this country. Ibiro vy'umushikiranganje wa mbere bivuga ko Keir Starmer atazotanga imihoho nk'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza naho ingaruka z'amadosiye ya Epstein zikibandanya. Starmer ariko aravugwa cyane kubona yaragenye Peter Mandelson nk'userukira Ubwongereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi uwo Peter avuga ko yari afise imigenderanire n'umunyavyaha w'ivyo gufata ku nguvu Jeffrey Epstein. Umukuru w'umugambwe wa Labour muri Ecosse Anas Sarwar yasabye ko Starmer yotanga imihoho, avuga ko izo mvururu zikwiye guhagarara. Abashinga amateka b'umugambwe wa Labour uri ku butegetsi baraza kumviriza umushikiranganje wa mbere uyu munsi, mu gihe ariko aragerageza kurondera abamushigikira. Uyu munsi utwara ibiro vyo kumenyesha amakuru wiwe yatanze imihoho umunsi umwe gusa inyuma y'uko utwara abakozi biwe nawe yari yatanze imihoho. Latifa, urakoze cyane. Dutangiye amakuru twabateguriye ku buryo burambuye ku nshuro ya mbere kuva hunze Uburundi mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize. Wahoze ayobora komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu mu Burundi CNIDH Sixte Vinyini Muraba yongeye kuvuga hagaragaza ko igihugu cy'u Burundi kitarangwa n'ubutabera ndetse no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Inteko ishinga amategeko yari yaramukuye mu mirimo ye hatararangiza manda ye, imushinja kunyereza umutungo no kudakorana neza n'abandi bakozi bakoranaga muri iyo komisiyo ya CNIDH. Twaganiriye nawe kuri telefone hari mu gihugu cy'Ubusuwisi, habanza gusobanura kuri bimwe mu byo bamushinja kugira ngo bamwirukanye. Nagira ndakubwire yuko kuva mu 2021 harungitswe amakomisiyo 5 y'inama nshingamateka aza kwiga ivyo baguma banyagiriza. Mbere komisiyo ya mbere yatanze raporo itariki 8 z'ukwicumi mu 2022 ivuga ko atabusuma basanze wanje, ko ahubwo mfise ama innovation menshi nk'ivya logiciel de gestion iri sophistiqué iri transparent. Hanyuma bagasanga na organisation y'akazi ni kenshi, bagasanga n'ibikorwa vya komisiyo ni vyinshi. Ivyo rero vyagiye birabandanya, niyo yasubiye kugaruka no mu 2025 basubira kunyagiriza vya bindi nyene. Ariko ayo makomisiyo atandukanye y'inama nshingamateka yose yaratanze raporo, muga raporo baranka kuzerekana kuko zitari zihuye n'ivyo mukuru w'inama nshingamateka ashaka. Iyo umuntu ariko arakora yibaza ko ariko agerageza gukorera muri transparence mu muco ukwiye, akazana ama innovation kugira ngo komisiyo itere imbere, yarakwiye gushimirwa hako aca yirukwako. Ibyo uri kuvuga bitandukanye n'igihe n'ibyo wavugaga igihe wari uyoboye CNIDH. Ese niki cyahindutse muri iki gihe gito? Nta kintu na kimwe cyahindutsemwo. Ugende urabe raporo zatanzwe muri CNIDH kuva mu 2019 gushika mu 2025, urasangayo igice kininiya kivuga ibijanye n'ingene ubutungane bumeze. Sinajewe gusa, nibaza ko musanzwe mwumviriza abantu benshi, duhere ku mukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yamavuga ko ubutungane bugwaye. Mu maraporo cane cane yaheruka twarerekanye neza ko hariho abantu benshi baciriwe imanza bakezwa canke bagaheza umunyororo batarekuwe ngo bashobore gutaha. Urumva ko imanza zitaja mu ngiro. Mbere ndeke kwishira imbere ngo mbarije nivuga, uwurongoye CNIDH ahari ubu uheruka kumwumva ariko arabaza ikibazo umukuru w'igihugu. Warumvise wenyene ko yabajije ati nyakubahwa umukuru w'igihugu, turabona abantu benshi bejejwe bafunzwe, turabona abantu bahejeje umunyoro wabo bafunze, ati rivumere kugira abo bantu barekuwe. Ako na kamwe mu burorero bwinshi, kandi ivyo bintu twamye tubivuga imyaka yose, kandi biraboneka no mu maraporo yose twagiye turatanga ko ari ikibazo kinini cy'ubutungane. Ariko ukirongoye CNIDH barakwidogera ko unyegeza amabakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ibintu vy'agateka kazina muntu n'ibintu bigoye cyane. Bamwe barakwidogera ko utariko urabafasha bikwiye, abandi nabo bakakwidogera yuko warenza akarimbi uri kutanga ibintu birengeje. Ivyo rero utabibayemwo ntushobora kuba uriko urakora ibijanye n'agateka kazina muntu. Uwo yari Sixte Vinyini Muraba wahoze ayobora komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu mu Burundi CNIDH.
dukomeje n'aya makuru nyuma y'aho umutwe wa FC23 maze hafi ukwezi uvuye mu mujyi wa Uvira mu majyepfo y'iki gihugu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imirimo imwe n'imwe harimo n'amashuri yongeye gufungurwa. Uvira ni kimwe mu bice aho uburezi bwugarijwe cyane n'ingaruka z'umutekano muke, harimo amashuri yasahuwe hamwe n'ababyeyi kugeza ubu bakiri mu buhungiro. Mugenzi wacu Gildas Yuhundimundi yavuganye na Mulaluwe Kasenen Frédéric, umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Uvira la Perfection. Depuis le premier jour de la reprise des activités, kuva ku munsi wa mbere amashuri atanguye haraboneka ko haza abanyeshuri bake. Byaragaragaye kandi ko na bamwe mu barimu bataze, kubera ko imbere y'uko ibikorwa bitangura hari habaye intambara. Ibyatumye bamwe mu bigisha n'abanyeshuri bahunga, bamwe baja mu bindi bihugu, abandi baja mu tundi turere hakiri agahengu. Ubu baragarutse. Aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a ubu turabona ko bariko baraza, abanyeshuri baritabira amashuri, hari icuka ciza. Bamwe mu bigisha nabo baragarutse. Nko mu ndwi iheze haragarutse abigisha baba bashika 45 bari barahungiye mu Burundi, ubu bamaze gutangura akazi. Harariko ikibazo c'ibikoresho by'ishuri ku bana bamwe bamwe, kuko nk'uko mubizi n'imbere y'intambara hariho abatari bafise ibikwiye. Hari n'imiryango imwe imwe yasahuwe hagiramwo n'ibikoresho by'abana. Ariko muri indwi iheze niho twabonye ko ibikorwa by'amashuri byasubiye gutangura neza mu gisagara ca Uvira. Abana barahari, abigisha barahari, ariko hariho abanyeshuri bamwe bamwe bataragaruka, nk'abahungiye kure nk'ikaremi mu gihugu c'u Burundi no mu tundi turere turi kure ya Uvira. Au Burundi et dans d'autres territoires éloignés de la ville d'Uvira. Ishure ryanyu ryamaze igihe kingana gute ryugaye? Presque toutes les écoles d'Uvira étaient fermées. Amashure nka yose ya Uvira yari yugaye. Hari amashure amwe gusa yagumye yuguruye. Ni nka STI na Rezanje hari abana bari bagarutse bake, ariko mu yandi mashure nta kazi kakorwa. Il y avait pas d'activité. Wavuze ko habaye gusagata muri ico gihe c'intambara. Ishure ryawe wasanze ryifashe gute? Notre école n'a pas subi Kw'ishure ryacu nta busuma bwahabaye, ariko hariho ishure ryitwa Shalom ryasahuwe rirasamburwa n'abanyagihugu bashavuye cyane. Ibintu byinshi byaribwe n'abanyagihugu bari bashavuye. avait été pillé par la population en colère. Ubu ni ibihe bibazo bikomeye mufise? Les parents viennent fraîchement. Abavyeyi niho bakiva mu gihe c'intambara, benshi nta buryo bafise. Ubu baribaza uko bagiye gufasha abana babo bamaze gusubira ku ishuri. Hari kandi n'ikibazo c'abanyeshure gushika ubu bataragaruka, bari mu bindi bihugu, abandi bari mu turere twari tugifise umutekano. Hari kandi na bamwe mu barimu bataragaruka. Uwo yari Mulaluwe Kasenen Frédéric, umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Uvira la Perfection. BBC gahuza miryango kuri Sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89 n'ibicindwi. Dukomeje n'aya makuru reka tuyakomereze muri Nigeria mu Burundi, aho umuherwe ukomoka muri Nigeria ariko Dangote yatangaje ko ateganya gushora imari mu rwego rw'ubwubatsi n'ubucuruzi bw'ibiribwa by'ibanze mu Burundi. Ibi yabivuze nyuma y'urugendo rwe rwa mbere yagiriye muri iki gihugu mu mpera z'icyumweru gishize ari kumwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Nigeria Olusegun Obasanjo. Uyu mushoramari kandi afite uruganda rukora sima ruzwi ku izina rya Dangote, sima isanzwe ikoreshwa cyane mu bihugu byo mu karere harimo n'u Burundi. Ni inkuru ya Patrick Waso. In Burundi, and I think there are quite a lot of opportunities in solid minerals, in power, in agriculture, in cement and other areas, which now we have actually formed. Uyu numugwizatunga wa mbere muri Afrika ariko Dangote, aho ariko arashikiriza ibisata abona ko bikwiriye gushigwamwo imitahe mu Burundi, kuva ku gisata c'ubutare ugaca ku burimyi gushika ku gisata c'amasoko ntanga nguvu hadasizwe inyuma no guhingura isima. You know, our focus really is investing heavily in the African continent. Murazi yuko ihangiro ryacu ari gushira imitahe mu bintu byinshi ku mugabane wa Afrika, nta handi. Rero Uburundi ni gice kigize ako karere ka Afrika. Hari byinshi umuntu yoshobora gushiramo imitahe. Nivyo twaje gusuzuma kugira turabe ingene tubivyaza umusaruro. Harness these opportunities. Ariko Dangote yamuka muri Nigeria
yagendeye Uburundi mu mpera z'indwi iheze, rukaba rwo rugendo rwe rwa mbere agize muri iki gihugu. Nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, uru rugendo ni nk'inyishu ku kamo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari aherutse gutera abagwizatunga, aho yabasavye kuzana imitahe yabo mu Burundi. General de Brigade Aloise Sindayihebura amenyesha ko n'amasezerano y'ibanze yo gukorana hagati ya leta na Aliko Dangote hamwe n'abandi bagwizatunga bazananye yamaze gutegwa ko umukono. Urugendo ruje rukurikira inama yigeze kubera ngahi Bujumbura y'abagwizatunga mu mwaka uheze mu bihumbi 2024 muri Kigarama. Urugendo nyamukuru rugamije kuzozana imitahe mu maproje atandukanye mu migambi itandukanye y'igihugu, harimo iby'ubutare, umwavu hamwe no mu yindi migambi. Amasezerano ya mbere ntamwe ya mbere yabaye niyo gushira umukono ku masezerano ingene bizogenda, ingene bazoza mu misi ya vuba kugira bashobore gutangura iyo migambi. Rero turiteze koko yuko Burundi buzohatorera koyoko na cyane cyane mu bijanye n'ubutunzi. Mu bagwizatunga bazananye mu Burundi na Aliko Dangote harimo uwahoze arongoye Nigeria ariwe Olusegun Obasanjo n'abandi. I Bujumbura, Patrick Waso. Mugenzi wacu Patrick Waso arakoze cyane. Muri studio za BBC Gahuza Miryango turi kumwe na Gisele Berwa abadukurikira bari kuvuga iki ku mbuga nkoranyambaga. Duhereye ku nkuru y'ibura ry'amashanyarazi mu Rwanda, uwitwa Jean Claude Ingabire mu butumwa burebure yagize ati ntaho umuriro utabura. Noneho mu bihugu nk'u Rwanda biba bikigerageza no kubaka ibikorwa remezo birambye bifasha abaturage ntibitangaje. None si yo za Japan ku munsi wa mbere wa Winter Olympic 2026 umuriro ntiwabuze nyuma y'iminota 5 kandi bisubwa mbere baye muri Olympic Games nta gikuba cyacitse, igisubizo kirambye kiri mu nzira. Uwitwa Richard Manirankunda nawe ati turabihanganishije. Tugarutse ku nkuru y'amadolari leta y'Amerika yahaye Burundi ngo azakoreshwe mu buvuzi, uwitwa Arthur Manirakiza we yashimiye ati iyo ngabirije hageze kuko nko mu bitaro vya leta CDS nta miti bari basigaranye. Uwitwa Ndayisabe wa Crespin yagize ati izi nkunga babaha mukazakira nizo zituma babasuzugura. Naho Alexia Trick Bigirimana waribaza ati mbe ko Amerika yashize Burundi kuri carte rouge, iyo mfashanyo yatanzwe kubera urukundo babukunda cyangwa bashyigikira ubutari gusa. Dukomeje ku nkuru ya perezida w'u Burundi yakiriye intumwa ya mugenzi we wa Kenya Mungu Yupo yagize ati niteka rikomeye ku gihugu cy'u Burundi aho bukera buzoba butwara igihugu byose bya Afrika, igihugu kigiye kumenyekana ku isi yose, kigiye kugira abagenzi benshi eka n'ubushuti bwiyongere mu rwego rwa diplomasi. Witwa Jean Caliste Kwizera nawe aravuga ati Kenya n'umugenzi mwiza. Tubize ko bashobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook na X nka BBC News Gahuza. Urakoze cyane Berwa. Dukomeje n'aya makuru reka tuyakomereze mu Rwanda, ubuke ndetse n'ibiciro bihambaye by'ibiribwa by'amatungo byabaye ikibazo gikomeye ku borozi, ariko binahinduka inzira yo gushakisha ubundi buryo bwo kuyagaburira butandukanye n'ubusanzwe. Ubworozi bw'isazi z'umukara abandi bazwi nka black soldiers ni mu ndimi z'amahanga buracyari bushya, ariko ngo butuma aborozi bashobora kongera intungamubiri mu biribwa bihabwa amatungo cyane cyane aborora inkoko ndetse n'ingurube. Joseph Nshimiyimana wo mu karere ka Huye numwe mu batangiye ubu bworozi budasanzwe nyuma yo kubona ko byamubera inzira yo kwibeshaho. Umugenzi wacu Jean Claude Mwambutse yaramusuye amusobanurira byinshi byimbitse kuri ubu bworozi bwe butamenyerewe. Abanza amagi, ayo magi akavamo iminyorogoto mitoya, iyo minyorogoto mitoya igakura. Joseph Nshimiyimana ni wo mu murenge wa Matyazo w'akarere ka Huye. Mu kazu gato kari mu gikari cye niho akorera ubu bworozi. Imbere muri aka kazu yubatsemo akandi nako gato kazengurutswe n'ikimeze nk'inzitiramubu, hakaba ariho afungira amasazi ku buryo adashobora gusohoka. Avuga ko isazi ishobora gutera amagi ari hagati ya 700 na 800 mu minsi 8 y'ubuzima bwayo. Aya magi ahindukamo iminyorogoto, iyi ikaba ariyo ikungahaye ku ntungamubiri zongerwa mu biribwa by'amatungo nk'inkoko n'ingurube. Ariko se ni gute yatekereje uyu mushinga? Ubundi twe ntabwo twari tubizi, ni leta yadufashije ifata abantu irabahugura, irababwira ati ibiryo by'amatungo biri guhenda, akajya ku isoko ugasanga ibiryo kubigura watekereza inyungu iri buve
mu byo uri gukora, niba ari ingurube mu nkoko ugasanga ntibiri bukunde, baraduhugura, turiga, turakora, tubona icyo batubwiye ni ukuri pe. Uko ugenda uyitaho ni kuri kongera vitamine, bisaba nawe kuyitaho ukayigaburira neza. Nubwo yorora isazi, izi sizo biryo bihabwa amatungo. Shimyimana avuga ko abazitegerejeho amagi nayo amuha iminyorogoto. Nyuma y'igihe gito ayigaburira, iyi minyorogoto niyivamo ibiryo bivangwa n'ibihabwa amatungo kuko yifitemo intungamubiri nyinshi. Ariko se ubu bworozi bumwungura bute? Ku munsi sinshobora kuburamo ibiro 27. Amagi namaze kuyakuramo isazi zashizemo. Ibi ngibi bigurisha ku kiro. Uvuga ngo iyo ashaka nyine ku kiro, tuba twamaze kubikaranga bese, tukamuha ku kiro, ikiro tugigurisha 3,500. Ubu bworozi ntibumenyerewe mu miryango yo mu Rwanda. Nabajije Nshimyimana uko yakirwa n'abaturanyi be kubera ubu bworozi bw'isazi benshi bafata nk'udukoko tw'utunyamwanda. Isazi zo ntizirya, ikirya nicyo bita magoti, iminyorogoto ivuyemo muri ziriya sazi. Zirya ibiryo twakabaye twe twita ko ari ibishishwa by'ibitoki, ibishishwa by'ibirayi. Ntaho bihura rero n'umwanda, kuko bihura n'umwanda nanjye sinakwemera gukora mu mwanda. Ntago ari isazi z'umwanda, n'iry'umwanda. Ubu izi ngizi tuziha amazi. Nubwo butaragera hose, hari bamwe mu borozi batangiye gusobanukirwa akamaro k'amasazi y'umukara ku igaburo rihabwa amatungo. Shemsa Isimbi wo mu karere ka Gatsibo yorora amatungo arimo n'inkoko. Bwa mbere zororwa muri supanete, n'ubundi biri muri supanete si ukuvuga ngo bizasohoka ngo wenda ibangamire n'umuntu n'umwe, cyangwa se n'abazikoramo rwose ntabwo zitwara indwara cyangwa imyanda ngo zibe zakwanduza abantu. Ni isazi ziberaho nini kurusha zino zisanzwe tuzi kandi z'ibinebwe zitagigurukira. Izi nkoko zose abantu bavuga ngo bakunda inkoko ngo zitoreye ngo ziri organique, nta kindi bazikundamo. Turiya tuntu zitora mu rutoki ni iminyorogoto, n'ubundi niyo tuba turira. Turiya minyorogoto n'ibindi byo mu masesi by'inkoko ziba ziri gushakamo. Ubu bworozi ntiburamara igihe kinini, ariko bwatangiye kwitabirwa na benshi mu karere ka Nyamasheke, mu ntara y'Uburengerazuba ndetse na Gakenke mu majyaruguru y'igihugu. Hari amakoperative yiyemeje korora izi sazi z'umukara ku bwinshi nk'uburyo bwo guhangana n'ibura ndetse n'ibiciro bihambaye by'ibiribwa by'amatungo. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, mu ntara y'Amajyepfo. Ubu ni 12:51 n'iminota 52 mu Rwanda no mu Burundi, ni saa 1:52 i Nairobi muri Kenya. N'umwanya wo kumva ibiza bikuye mu kinamico Urunana. Mu kiganiro Urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye ngo reka ngabanye ntambwe nkugendere buhoro. Yego sheri, ariko ubwo nyine ubuzi ko bimbangamiye rwose. Si uko siporo yo kugenda n'amaguru ikorwa rwose. Mbabarira basi, ahubwo se shu. Ndakumva. Ubwo ngize amahirwe nkaba ndi kumwe nawe, reka nkwibarize. Mbaza. Gahunda imeze ite se? Iyihe gahunda? Ni 12:45 kuri BBC. Dukomereje mu makuru y'imikino, mugenzi wacu Yves Bucyana yaduteguriye avugwa muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwiriho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda, APR FC kuwa gatandatu yanizwe na Bugesera, amanota 3 barayagabana ubwo banganyaga ibitego 2-2. Kiyovu Sport yanyagiye Mukura Victory Sport 3-1, naho ku munsi w'ejo AS Kigali itsinda Police 1-0. APR iri ku mwanya wa mbere n'amanota 37, ikurikiwe na Al Hilal ifite amanota 35, ariko ikaba ifite ibirarane by'imikino 3 yose. Tujye mu Burundi, shampiyona yaho yarakomeje. Interstar yatsinze Bumamuru 2-1, Vitalo itsinda Flambeau 1-0, mu gihe ikipe ya Aigle Noir yo yatsinze Ngozi City 2-1, ikomeza kuyobora shampiyona ku mwanya wa mbere n'amanota 58. Yashyizemo ikinyuranyo cy'amanota 10 hagati yayo na Flambeau yayotsaga igitutu.
ku mugabane w'Afurika imikino ya Champions League yarakomeje mu mpera z'icyumweru mu itsinda rya mbere ikipe ya Pyramide yo mu Misiri ari nayo ifite iki gikombe yanyagiye Rivers yo muri Nigeria ibitego 4-1 ihita igira amanota 18. Mu itsinda rya kabiri ikipe ya GS Kabylie yanganyije na Al Ahly yo mu Misiri ubusa ku busa, naho Faraba yo muri Maroc itsinda Yanga yo muri Tanzania 1-0. Al Ahly iyoboye iryo tsinda n'amanota 9 mu gihe Faraba yafashe umwanya wa kabiri n'amanota 8. Mu itsinda rya gatatu ikipe ya MC Alger yatsinze Al Hilal ibitego 2-0. Umukino wabereye muri Algeria, naho Lupopo yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inganya na Mamelodi yo muri Afurika y'Epfo 1-1. Iryo tsinda riyobowe na Al Hilal ifite amanota 8 ikurikiwe na MC Alger ifite amanota 7. Mu itsinda rya kane Stade Malien yo muri Mali yatsinze Esperance yo muri Tunisia 1-0, nayo iyobora iryo tsinda n'amanota 11 mu gihe Esperance iyikurikiye ifite amanota 6. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza shampiyona ya English Premier League igeze ahakomeye. Umukino wa Liverpool na Manchester City ejo ku cyumweru ku kibuga cya Anfield warangiye mu buryo butavugwaho rumwe. Manchester City itsinze Liverpool ibitego 2-1. Ikipe ya Liverpool niyo yafunguye amazamu ku mupira w'umuterekano, ishoti rikaze ryatewe na Dominic Szoboszlai ku munota wa 74, ariko City irakishyura gitsinzwe na Bernardo Silva ku munota wa 84 ndetse ishyiramo icya kabiri cya Erling Haaland cya penalty ku munota 93. Mu gihe cy'iminota y'inyongera City yatsinze igitego cya gatatu cya Ryan Cherki nyuma y'uko umunyezamu wa Liverpool Alisson yari yavuye mu izamu ubwo Liverpool yajyaga gutera corner. Igitego nticyemewe nyuma y'uko VAR yerekanaga ko hari umukinnyi wa Manchester City wakuruye wa Liverpool akamubuza gukiza umupira waganaga mu izamu. VAR yasuzumye uko byagenze maze ifata icyemezo cyo guha umukinnyi wa Liverpool Szoboszlai ikarita itukura kubera ko yabujije amahirwe yo gutsinda igitego nyuma yo gukurura Erling Haaland ubwo yirukanaga umupira imbere y'izamu. Umutoza wa Liverpool Arne Slot bigaragara ko atanyuzwe n'iki cyemezo, avuga ko ikosa ryakorewe Mo Salah mbere yaho gato naryo ryagombaga gusuzumwa na VAR. Agira ati nanone umusifuzi afashe icyemezo kitadushyigikiye. Iyo nsinzi ya City yatumye ikinyuranyo cy'amanota hagati yayo na Arsenal gisubira ku manota 6. Arsenal kwa gatandatu yari yihanije Sunderland itsinze ibitego 3-0. Hagati aho kandi ikipe ya Barcelona nayo yatangaje kuva mu mushinga uzwi nka Super League yo ku mugabane w'Uburayi. Umushinga wari wazanywe n'ikipe ya Real Madrid wo kurema itsinda ry'amakipe akomeye akajya kina irushanwa ryayo ritandukanye n'amarushanwa ategurwa n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru i Burayi UEFA. Mu itangazo rigufi ku rubuga rwayo Barcelona yavuze ko yamenyesheje ku mugaragaro isosiyete ya Super League ko yasezeye. Ibi byaba bisobanuye ko muri uwo mushinga hasigayemo gusa ikipe ya Real Madrid. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Ive Bucyana harakoze cyane. Amakuru y'imikino yaratuyeje ku musozo w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Gusa mbere yo gusoza reka twongere tubibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho. Twababwiye ko ubwa mbere kuva hunze igihugu wahoze yobora komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu mu Burundi Sixte Vinyini muri abo yabwiye BBC Gahuzamiryango ko yazize gukora neza. Naho muri RD Congo twababwiye ko nyuma yaho umutwe wa FM23 umaze hafi ukwezi uvuye mu mujyi wa Buvira ubu imirimo imwe n'imwe harimo n'amashuri yongeye gufungurwa. Reka dushimire n'abakomeje kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo na Facebook. Dushimire Son Excellence Babu wavuze ko dukurikiye neza cyane. Dushimire ndetse na Roger wavuze ko Urusizi turi kumwe nawe. Dushimire ndetse na Tuyisenge umwari Giselle
dushimire Denis, dushimire Prince ndetse n'abandi bose bakomeje kutugaragariza ko badukurikiye 5/5. Dushimire Laurent wavuze ko Bujumbura nabo badukurikiye, ndetse dushimire na Leonard wavuze ko adukunda cyane. Twabibutsa ko mushobora no kujya kuri website yacu bbc.gahuza.com kuko tuba dufite inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Dufite inkuru ivuga ko bwa mbere mu Rwanda abaganga babaza indwara y'igicuri yari yarananiye imiti. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, mukomeze mugire ibihe byiza.